Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu rino yanyu Muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubagezako amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzabaruka nini ko ariko aravugwa mu gisata ca politike ndetse kandi no ku bategetsi bakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aho uri hose rero ndagwaye kaze muri ano makuru, mwe mubandanya gukurikirana amakuru n'ibiganiro vyacu muherereye hirya no hino mu gihugu, abari mu buseruko, mu buraruko, mu manuko, mu burengero, abari mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Umufasoni w'umukuru w'igihugu arakeza Perezida Ndayishimiye aho agejeje Uburundi muri iyi myaka 4 iheze, akanipfuza ko nabo muri kazoza bumufatirako akarorero. Ivyo bikaba bibaye inyuma yaho ku munsi w'ejo igenekerezo ya 20 gushika ku igenekerezo ya 22 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 hazoba igikorane co kwingina imyaka 4 Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Igikorane kizobera mu ntara ya Mwaro. Abategetsi benshi bo hejuru cyane abajejwe amabanga hambaye mu gihugu, abashinga amateka n'abanyagihugu bose bazaba bitavye ico gikorane. Ni igikorane kandi kizovugirwamwo vyinshi bitandukanye, cyane cyane amajambo yo gushimira Imana kungene yarinze Uburundi muri iyi myaka 4 yose Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi. Gusa benshi barabibona mu ishusho itandukanye. Bamwe bakabona ko ibintu vyabonetse ubwa mbere mu Burundi ku ntwaro ya Perezida Ndayishimiye, aho ngo muri iyi myaka 4 hagiye haravugwa vyinshi cyane bitandukanye. Ubundi ngo intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ubwo yatangura ubutegetsi kuva ku genekerezo 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020, hari abagiye arabwira abanyagihugu bakabona koko hari vyinshi bigiye guhinduka. Gusa babandi bati ese ko twumvisha amajambo ingero yo yoba yaragiye hehe? Ni mu gihe ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yaje ku butegetsi dolari rimwe rivunjwa amafaranga 3,000 y'amarundi, ubu rikaba rigeze ku mafaranga 6,000, mu gihe mu myaka 4 y'ubutegetsi bwiwe bivuga ko ifaranga ry'u Burundi ryatakaje agaciro ku rugero rw'ijana kwijana, naho wewe afadikanije n'urongoye inama nshinga amateka Daniel Gerard Ndabirabe batemera ko Uburundi buri mu bukene bukabije muri iki gihe. Ahubwo akabandanya avuga ko abarundi bahaze banezerewe kandi ko umwimbu wabonetse ari umwimbu mwinshi cyane, ahubwo batazobirya ngo babimare. Ni mu gihe kandi bamwe bavuga ko imyaka 4 igiye guhimbazwa mu gihugu ibintu vyankenerwa vyahoze ari bisanzwe kubironka ubu vyarahindutse bitaboneka, ibigwanirwa, ibisaba ibiturire. Aha kavugamwo igitoro, isukari, ibiyeri, ifumbire ndetse n'ibindi bitandukanye. Ni mu gihe makuru duhejeje kuronka mu kanya gato gaheze, aho hari umwe mu badandaza kandi yafashwe adugije ibiciro vy'ibinyobwa vya Braludi, acibwa amande y'imiliyoni 2, ububiko bwe bwugarwe amezi 6. Nkuko turi kuri vya bindi vyankenerwa vyahora bironkwa mu gihugu c'u Burundi, ariko ubu bikaba vyarabaye umuzi wibuye kubibona. Aha turagaruka ku mudandaza afise ububiko bw'ibinyobwa vya Braludi ahetwa ku Masanganzira muri zone Musasa ya komine Kiremba ho mu ntara ya Ngozi. Kuri uyu munsi Inyamiramabi iri kumwe na Uwizeyimana Emmanuel, mustaneri wa komine Kiremba, basanze uwo mudandaza afise amakarato 240 ya Primus ariko agurisha ikarato ku mafaranga 52,000 vy'amafaranga y'amarundi. Nibwo rero baciye bamuca ihadabu y'imiliyoni. Ububiko bwiwe canke se depo bukugagwa amezi 6. Musaneri wa komine Kiremba kandi akemeza ko ico gikorwa cakozwe hisunzwe imyidogo y'abene gihugu ngari nabo batanze amakuru. Ivyo bikaba bijanye bibaye mu gihe buramatari w'intara ya Ngozi mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru we yashikirije ko umudandaza azokwikika mukiza akazimba bene gihugu ku binyobwa canke ibindi bidandazwa bifise ibiciro vyashinzwe na leta azohanwa bikomeye. Abandi bati ese kuki ibi bidakorwa ku gitoro? Nibindi vyinshi turaza kubigaruka ko muri ano makuru. Aho uri hose rero ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tujucikanwe n'adushikiriza, usangize ano makuru bagenza aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, zembeze igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru.
nk'uko natanguye bivuga ku munsi w'igenekerezo ya 20 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 hazatangura igikorane cy'umuryango w'umukuru w'igihugu aho uzoba uri kurashimira Imana w'ingina imyaka 4 umaze ku butegetsi. Uyu ni umuryango wa Evariste Ndayishimiye. Gusa nk'uko bivugwa na benshi babona muri iyi myaka 4 aho kugira ngo ibintu bisubire mu buryo ahubwo byarayangaye cyane bagafatira ku ikena ridasanzwe ryabayeho kuri bimwe vyankenerwa ngaha cy'u Burundi. Ni mugihe kandi hari na bamwe badatinya kuvuga ko umuryango w'umukuru w'igihugu muri iyi myaka 4 bamaze ku butegetsi watunze rwose ku rugero rudasanzwe. Mbere ngo naho abashikiranganji ba mbere harimo Jeriko Buca ndetse n'uyasubiriye arengeye mu Bunyoni basanze ataco bakijejwe. Ngo nivyo rwose umuryango wiwe yarawukoreye bidasanzwe. Abana b'umukuru w'igihugu bahaye miliyaridi mu mugambi payeje no muri bije, ubu nibo bashinga amahinguriro n'amasosiyete. Umupfasoni umukuru w'igihugu yakira miliyaridi y'imfashanyo z'igihugu ngazikoresha mu migambi yiwe yigenga ku buryo abashikiranganji ba mbere bose harimwo Bunyoni ndetse na Gervais Ndirakobuca yasubiriye batazirana kugarika bisanze atabutegetsi bafise. Ibi bizarateranyije n'umupfasoni umukuru w'igihugu. Binavuga ko kandi n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca kuri ubu bamwe bavuga ko ibintu vyiwe vyayangaye cyane nawe yoba atakinezererewe ikibanza arimwo. Umukuru w'igihugu yavuze ko yifatiye igitoro amafaranga ashirwa muri sosiyete y'umupfasoni wiwe Prestige birangira atagitoro kikiboneka mu gihugu. Uyu muryango waraguze amazu menshi arimwo n'amagorofa ngo wihaye amahegitari y'amatongo n'amararo mu gihugu cose n'ibindi tutodandagura. Ngo imiryango y'abarundi iri mu bukene buzura inzara mu marira y'ababo banyuruzwa atacamira mu karenganyo kiganje mu masentare. Urwanko rw'amoko ngo rwarasubire kwigishwa icese. Ni mu gihe abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta kibanza ngo bagifise mu gihugu, aho umugambwe seneri we uherutse kunyagwa. Ibinyamakuru vyigenga ntibikirekuriwe, amashirahamwe yigenga ntakirekuriwe mu Burundi. Imyaka 4 nta na kimwe cakozwe ngo abarundi basubize hamwe maze abahunze bagaruke mu Burundi. Bamwe bakavuga ko kugara imbibe igihugu cy'u Burundi gihana n'igihugu cy'u Rwanda vyongereje ubukene mu Barundi bahora bashora umwimbo mu Rwanda, vyanatumye baja kurangura mu Buganda batoroherwa, ngo vyongereza amagorwa kubahora baja kwivuza mu Rwanda. Iyi ntwaro kandi ni nayo ntwaro ngo ishobora kuba yaragaragayemwo kutumvikana cyane, gucikamwo imigwi kw'ibihangange mu butegetsi cyane bafatiye ku vyabaye hagati ya Bunyoni ndetse na Evariste Ndayishimiye. Bikaba vyaranashitse ngo naho no mu gice kimwe kigize abashigikiye Perezida Evariste Ndayishimiye, abo nabo ngo bakaba barigabuyemwo imirwi kuri ubu. Ni mu gihe kandi hari abavuga ko igiture kiri mu nzego za leta indongo zatakaje ukwiyumvira ineza y'igihugu, abanyagihugu batagishwa inama mu ngingo zifatwa kwinubana. Ivyo bikibonekeza inyuma y'imyaka 4 iheze umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ashikiriye ubutegetsi. Bishikirizwa na Faustin Ndikumana aramutswa ishiramwe ryishinzwe gukangurira abarundi guhindura ingendo Parsem. Hari mu kiganiro n'abamenyesha makuru cabaye kuri uyu munsi wa gatatu igenekerezo 19 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024, aho Faustin Ndikumana abona ko hari ibisata vyinshi vyasubiye inyuma guhera mu mwaka w'ibihumbi 2020. Guhera ku ikena ry'amafaranga mva makungu, amashirahamwe ya leta ariko arahomba ndetse n'amahera ava mu butare. Kubw'ivyo Faustin Ndikumana asaba leta ngo kwemanga uko ibintu vyifashe ndetse akaba nihinduka kugira imbono y'igihugu izoshikwe ko duhereye kuri ubu. Uyarongoye Parsem asaba ashimitsi banki nkuru y'igihugu BRB gutanga icegeranyo c'uko amahera mva makungu make ahari akoreshwa. Yarongoye Parsem kandi agasaba ko ibanki nkuru y'igihugu yotwarirwa mu bushikiranganji ikava mu biro vy'umukuru w'igihugu, leta ikagenzura uko ikora gusa. Faustin Ndikumana asaba kandi ubutungane gushengeza abanyuruza amatungo y'igihugu ndetse n'abarya igiturire kuko bituma abagwiza atunga bataza gukorera ngaha mu gihugu cacu. Parsem ikabona ko hari ibisata vyasubiye inyuma guhera mu mwaka w'ibihumbi 2020 harimo intwari bereye uburongozi ndetse no kutagisha inama abanyagihugu ku ngingo zifatwa. Faustin Ndikumana yihweje ibimaze gushikwa ko n'ivyagoranye atanga amanota 50% muri imyaka 4 irangiye.
ni mu gihe Gabriel Rufyiri we arongoye ishyirahamwe ryishinzwe kurwanya ibiturire no gusesagura amatungo ya leta Orukome amenyesha ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagiye aragaragaza amajambo meza yo guha icizere abarundi kuva ashitse ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2020 ngo mu gisata c'imibano n'ubutunzi ibintu ntivyateye imbere ugereranije n'uko yasanze bimeze. Ivyo yabishikirije ku munsi w'ejo nawe ku igenekerezo 18 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2024 ubwo ari mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru ku ntumbero yo guhimbaza imyaka ine iheze umukuru w'igihugu ashitse ku butegetsi. Rufyiri agasigura ko ivyifuzo vyiza vy'umukuru w'igihugu bitagiye berekezwa n'ibikorwa kugira bije mu ngiro. Afatira ku majambo umukuru w'igihugu yashikirije abarundi agitangura ubutegetsi: leta mvyeyi, leta nkozi, umufuko wose uronka amahera, umunwa wose uronke ivyo ufungura. Abandanya kandi yerekana ko kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 ifaranga ry'u Burundi ryagirira atagaciro ufatiye ku idolari ry'abanyamerika. Aratanga akarorero asigura ko mu mwaka w'ibihumbi 2020 idolari rimwe ryavunjwa hafi ibihumbi 2 vy'amarundi, ni mu gihe ku isoko ryirabura ryavunjwa hafi ibihumbi 3. ngo ubu idolari rimwe ry'abanyamerika riri ku giciro ca BRB rivunjwa hafi ibihumbi 3 vy'amarundi, ni mu gihe ku isoko ryirabura ubu rivunjwa ibihumbi 6 vy'amarundi. Uyu arongoye ishirahamwe Orukome avuga kandi ko gushika ubu Burundi bukigura hanze ivyankenerwa vyinshi gusumba ivyo bushorerayo. Ngivyo Burundi bushora hanze biharurwa ku bice 20% mu gihe ivyo bugurira hanze vyo biharurwa ku bice 80%. Rufyiri yemeza ko utwigoro tw'umukuru w'igihugu hari vyinshi usanga biriko biratubuza kuja mu ngiro uko vyategerezwa. Agatanga akarorero ko umurindi w'igwirirana uteye ubwoba ngo ibiharuro vyerekana ko umugore umwe ashobora kuvyara abana 5. Ikindi ngo gituma ibintu biguma biyangara ni igitigiri c'abize batagira akazi, abo ngo baharurwa ku bice birenga 60%. Uyu mukuru w'ishirahamwe Orukome akavuga ko hari ivyakozwe mugabo abona ko impinga ikiri ndende kugira dushike kuri rya hangiro ry'u Burundi buteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060. Nawe afatiye kuvyo umukuru w'igihugu amaze kurangura muri iyi myaka ine iheze amuha amanota 50%. Ibi rero ni ivyagiye biratangazwa n'abahinga batandukanye. Ni mu gihe kandi bamwe bavuga ko igisata c'amahinguriro kiboshwe n'ibura ry'umuyaga nkuba. Ibi bikavugwa n'umukenguza amateka umwe nkuko tuza kubigaruka ko mu makuru yacu akurikira. Ni vyinshi batangaje ubwo umushikiranganje w'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka yari umutumire mu nama nkenguza amateka ngo yishure ku bibazo by'abakenguza amateka bafise ku gisata atwara. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyonda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikirize usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo baje bashikirirwa niba biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure.